nkuko muri ko murabibona mbere no mu miseze twababwiye yuko hari urukino rwa volleyball beach bizobera ngaha anyi Bujumbura ahanyene muri iki kibanza kuri Ati Basam. Rero izo nkino zizotangura ku itariki 20 zo kwezi za itariki 24. Rero nkuko mubibona anyi inyuma zanje hariho imiyabaga y'abarundi muvuga dufise imigwi itandatu tuzokwarinya no kuvuga imigwi itatu y'abahungu n'imigwi itatu y'abakobwa aribo turiko turategura. Rero twari tuje kuraba aho imyiteguro igeze kubera yuko bazoba bariko baraserukira igihugu cy'u Burundi. Turavye imyiteguro tukabona musenyi niveau yabo, turabona yuko imyiteguro ishimishije, ibyo twizera yuko tudakekeranya konfirma ibindi navyo byatugiye kuri imyiteguro mu Rwanda, ni Kenya, ni Uganda, ni Tanzania, ni Ethiopia, amano Burundi. Rero muri U19 twara ba mbere urumva n'ubuunyi ndizeye ko batazotsindira kuri kare iwacu.